rw'Imana rufata umuntu adashoboye rukamushoboza. Urukundo rw'Imana rufata imborerwa rukamwoza ivyo vyaha byose n'ububorerwe n'akantu rukamuha mikrofoni ngo tanga urubwiriza abantu bandi. Urukundo rw'Imana rufata umuntu iyo ari mvundega agwaye ibivunja yaramerewe nabi. Urukundo rw'Imana rufata abamaraya ibyaha byagize nabi rukabakura muri ubwo bumaraya rukabazana mu ngoro y'Imana bagafata mikrofoni bakaririmbira Imana. Urukundo rw'Imana umuririmbyi we yavuze ngo rusumba ukwezi rusumba izuba ndetse ngo n'ikuzimu rushika, bivuze ngo no mu bazimiye no mu bari mu minwe ya Satani urwo rukundo rushikaye. Urukundo rw'Imana rugira imipaka. Uru rukundo rw'Imana nico gituma Imana ntiyigera ibuza izuba ngo reka kwaka ngo kubera abantu mw'isi bariko barakora ivyaha. Imana ntiyigera ibuza imvura ngo reka kugwa kubera abantu ngo bariko barakora ivyaha. Urukundo rw'Imana ntirugira limite, ruri ku bantu bose. Nico nje kukubwira mugenzi, nimba witwa ngo uri umwana w'Imana, nimba witwa ngo uriko urakurikira Imana, urukundo rwawe reka kurugira limite. Yesu yavuze ngo mbega nimwakunda ababakunda muzoba muri n'impera abanyamahanga bo siko bagira. Uyu munsi nimba uri kuragira ibyiza abantu musengana gusa, hanyuma abantu ngo kubera mudasengana nibo bafasha. Ubu benshi buvuga ngo umuntu ngo kugira umusengere ngiragwaye ingwara akira ngo nimpakaga banze gukizwa. Yesu nta na hamwe yigeze abaza iryo jambo. Yesu yasengera umuntu wese amuganye. Uyu munsi abantu bitwa barukore, abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana bashaka gufashanya abantu bo mu ishengero yabo. Benshi bakitwaza wa murongo uvuga ngo na cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Ego na cyane cyane, ariko urukundo rw'Imana, ikintu kizogaragaza kuri mu rukundo rw'Imana nigihe ufasha umuntu atari uko musengera hamwe, nigihe ufasha umuntu atari uko azogusubiza. Abantu benshi uyu munsi bafasha naka kubera afise ikintu runaka ariko aramuronderako. Abantu benshi uyu munsi reka ndamugirire ndamushira aka kantu niyakabona ejo azompa promotion, reka ndamugirire kano kantu kugira niyakabona ejo azonsabira akazi kwa ministre, reka ndamugirire kano kantu kugira niyakabona. Abantu rero bariko barafashanya kubera ibintu baronderanako, ntibariko baragaragaza urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntirugira akagero, urukundo rw'Imana ntiruraba idini, urukundo rw'Imana ntiruraba ubwoko, urukundo rw'Imana ntiruraba intara uvukamwo, urukundo rw'Imana ntirufatiye ku miryango, urukundo rw'Imana ntirugira umupaka. Rero nimwagira mbega ibyiza kuba bibagirira ngo muri n'impera ki imbere y'Imana. Ngo umunsi umwe umuntu yavuye Yerusalemu aje Yeriko, hanyuma ngateye mu nzira abasuma baramufata ngo baramukubita nabi ngo bamwambura n'ibyo yari afise byose. Amaze gushika aho hantu, hanyuma ngo bamusigara intere ari uwo gupfa. Aho kanya ngo umuherezi mukuru aramanuka ngo aramuraba aca iruhande arigira. Ntihacira akanya Imana irungi ku wundi umurewi aramuraba araca akarirenganira. Ego haca haza umusamariya n'Abisirayeli nta nico bari bahurije. Uvuze umusamariya uri kuvuza umunyabyaha gapina. Ariko aba bantu babiri nibo bantu bahagarara imbere y'abandi bavuga ngo barazi Imana, bavuga ngo Imana niyo yabo. Utari umurewi nyabona ntuzoja mu ijuru, utari umuherezi nta Mana uzi. Abo bantu bari bucitegererezo muri rubanda. Nkuko uyu munsi wewe uri umukizwa uri ngaho, ariko bariko bararaba muri ahantu baye. Ntushaka kugira ibyiza n'abantu mudasengana, ntushaka kugira ibyiza n'abantu bataramenya Imana ngo bayitahure biciye muri wewe. Nta kintu na kimwe gishobora kuba imvo yotuma urukundo rw'Imana ruhera mu buzima bwacu. Mwene data, kwitwa umukizwa ariko turi kuragenderera gukiza abandi ntaco vyomara. Kwitwa umukizwa ariko aho uri kuraca abantu bariko barafata cyo ushobora gukiza ntaco bimaze imbere y'Imana. Uri kwizina gusa ntaco bimaze imbere y'Imana. Kwitwa umukizwa aho uratabuzima buriko buragaragara ntaco bimaze imbere y'Imana. Ikigaragaza kuri umukizwa w'ukuri nuko urukundo rw'Imana ruvyagiye muri wewe, nuko urukundo rw'Imana ruko rurakiza abandi, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara ku bantu mudasangiye idini, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara mu bantu bakenye, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara mu mfuvyi n'abapfakazi, mu batamakazi, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara ku bantu atakintu na kimwe bazogusubiza. Nibwo urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nukuja hanze kubwira abandi Yesu, kubabwa. Urukundo rw'Imana nukubabara, nukwiruka urondera inyungu ku bandi kandi ataco bazogusubiza. Abiri rutizindi n'urukundo. Nubwo woba uvugishwa ariko utagira urukundo muri wewe byose n'ubusa. Nubwo woba ukoreshwa ibitangaza ariko utagira urukundo ku bandi bantu byose n'ubusa. Ikintu cyonyine dushobora kwerekana ko urukundo rw'Imana ruri muri twebwe ni igihe cyose idukeneye ishobora kuturonka.
igihe cyose ikeneye kimwe mu byo dutunze, nubwo coba ari ico nyene dusanzwe dufise, dushobora kugitanga kandi tubinezererewe, kubera twebwe n'ibyacu byose ni ivy'Imana yo mw'ijuru. Ntiwigaba wewe, erega n'ibyo ufise si ivyawe, waje mw'isi uri gusa kandi uzoyiva muri gusa. Erega n'uyo mubiri ngo si uwawe, iyi mibiri yacu dufise ngo ni ingoro ya mpwemu yera. Bivuze ngo urukundo rw'Imana nyimba ruri muri wewe, ubwirizwa kumenya ko ubwawe uri uw'Imana, ubwirizwa kumenya ko n'ivyawe ari ivy'Imana. Mfise message idasanzwe ishobora guhembura ubugingo bwawe, ishobora guhindura ibintu byinshi mu buzima bwawe. Untiza akanya gatonyi dusangire icyo Imana yashize ku mutima wanje. Reka dusengere hamwe, hanyuma uce uheza wumve icyo Imana yaguteguriye kukubarira kuri uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye uyu muntu agomba gutega ugutwi yumva icyo umubarira. Ndasenze jewe mpagaze ngaha nk'igikoresho cawe, vugana n'abantu bawe, vugana n'abantu bawe, mpemu yera naguhaye kaze. Ndasabye ngo ijambo ryose nza kuvuga wewe uriherekeze umutima w'uyu muntu, mubwire icyo gukora, umurongoro uciye mu ijambo ngiye kuvuga uzokoze rwose. Ndaguhaye kaze kuva ntanguye ndetse gushika ndangize, ndabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Tugomba tuyage ku ijambo ry'Imana, urukundo rw'Imana n'ingene tworugenderamo. Bene data, urukundo rw'Imana kenshi turaruvuga ariko by'ukuri ntiruri mu buzima bwacu. Bene data, urukundo rw'Imana kenshi turakwigisha ariko ntiruturutambukiramo, si ubuzima bwacu bwa misi yose. Ariko icyo Imana iduhamagarira, nk'uko yagaragaje urukundo rwayo, nicyo yaduhamagariye kurugenderamo ubuzima bwacu bwa misi yose. Abantu benshi baragwigisha, abapasitori barigisha urukundo rw'Imana, mu ishengero turarimba urukundo rw'Imana, hanze turarimba urukundo rw'Imana, mbega none turarugenderamo. Ariko ikintu duhamagarirwa ni ukugendera mu rukundo rw'Imana. Mwibuke iki kintu kimwe, Imana gukiza isi, Imana yari ishoboye kuvuga ijambo rimwe gusa ikavuga ngo isi yose ndabacunguye muracunguwe. Ariko Imana kugira ngo igaragaze urukundo rwayo yakoze ikintu kimwe kidasanzwe. Byasabye ko itanga ikimazi. Kera baratanga ibimazi by'ibikoko kugira ngo habe kubabarirwa ibyaha. Imana ntiyagombye ko ibyo bintu bibandanye, kuko uyu munsi ibyo bimazi ntabyo tugifise, nta maka twokwama turaronka, nta mapfizi y'impene twokwama turaronka dutanga. Nicyo cyatumye Imana yikora ku bura bwayo. Ikintu cyonyine Imana yari yabonye ko yogaragarizamo urukundo ni uko yari gutanga ikirenze igitambo kirenze ibindi bitambo batanga. Kandi hariho ibintu bibiri, hariho igitambo cyangwa ikimazi, hakabaho n'ishikanwa. Ishikanwa ni ikintu umuntu atanga agikuye mu bindi, ashikanye nko gushima. Ariko ikimazi ni urukundo, ni ugutanga ikintu kigukora ahantu. Bene data, Imana yari gushobora kuvuga ijambo tugakira, ariko kugira ngo igaragaze urukundo rwayo yahisemo gutanga ubura bwayo. Nicyo cyatumye idatanga umumarayika, kuko umumarayika yari kubitanze umwe muri benshi. Nicyo cyatumye ahubwo Imana ivuga ngo nyabuna reka ntange ubura bwanje. Nicyo cyatumye itanga Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 3:15 tavuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nagomba nakubwire rero ikintu kimwe cyonyene kigaragaza ko dukunda Imana ni ukwitanga twebwe nyene, cyangwa tugatanga ikimwe mu bintu byacu, cyangwa tugatanga mu byo dufise. Nagomba nakubwira ikintu kimwe, Aburahamu Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu cya so na nyoko uje mu gihugu nzokwereka. Aburahamu yumvira Imana. Aburahamu amaze gushikayo, Imana yagiye iravugana nawe. Aburahamu arabyumvira, arakunda cyane. Ariko igihe kimwe Imana iravuga ngo mbega ni gute nomenya ko Aburahamu cyangwa Aburahamu ankunda? Nobibwirwa n'igiki? Imana iramubwira ngo ewe Aburahamu, fata wa mwana umwe w'ikinege, umwe nyene naguha w'ikinege, wa wundi nyene waronka ushaje, abari untangira ko kukimazi, duga ku musozi Moriya umutange kw'ikimazi. Aburahamu uwo mwana mu kumutanga byaragoye cyane, akana kamurose mu busaza. Mbega ibyo bintu mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe? Mbere nta namwe tubona yigeze nabwira n'umutambukanyi wiwe Sara, yaramutoye aramujana, hanyuma ngagira mutange. Imana iravuga ngo ndabonye umuntu ankunda by'ukuri. Imana rero nagomana ikintu ca mbere kigaragaza ko dufise urukundo rw'Imana muri twebwe, no gusakrifya twebwe ubwacu canke mu byo dutunze.
uhavumbaza ngo ibyo dutunze n'amafaranga, si amafaranga gusa, n'umwanya nawo ni ikintu utunze. Mwene data, hariho ibintu ubwirizwa gusakrisha kugira ngo ugaragarize ko Imana uyikunda. Uyu munsi ushobora kuba uri kurabwira Imana kara akazi, kubera akazi wayiburiye umwanya wo kuyisenga. Ariko nagomba nakubwira, nimba ako kazi ariko wasumbije Imana, urukundo rw'Imana nturi muri wewe, kubera ako kazi kahindutse igirwamana mu buzima bwawe. Uyu munsi uriko uratanga impamvu ko mu muryango umuntu mwubakanye ariwe yabaye ikibazo. Ekada, nyabona nagomba nakubwire ngo nta kintu na kimwe corengera urukundo ukunda Imana mu buzima bw'iwawe. Niwitange mwene data, niwisakrifye mwene data. Reka kubwira Imana igihe cyose ikubwiye ngo vyukusenge, ngo itiro, ngo umubiri wanje urarushe. Nivyo umubiri urarushe, ariko itiro siryo worutisha urukundo rw'Imana. Rimwe na rimwe hariho naho Imana igukenera mu gatondo kuzinduka mu ngoro yayo ngo uyisenge, ariko kenshi tuzana impamvu runaka. Uyu munsi kubera waronse akazi, ako kazi uriko urakora, uyu munsi kubera urudango ruriko ruratera imbere, uriko uravuga ngo uriko uriruka mu buzima bwawe bwa misi yose. Imana yakubwira ngo ndagukeneye mwana wanje, ya mwanya wo gusenga sinkikubona, ariko ukerekana izo mvo runaka. Ikintu cyonyine dushobora kwerekana ko urukundo rw'Imana ruri muri twebwe ni igihe cyose idukeneye ishobora kuturonga, ni igihe cyose ikeneye kimwe mu byo dutunze, nubwo coba ari ico nyene dusanzwe dufise, dushobora kugitanga kandi tubinezererewe, kubera twebwe n'ivyacu byose ni ivy'Imana yo mwijuru. Ntiwigaba wewe, erega n'ivyo ufise si ivyawe, waje mw'isi uri gusa kandi uzoyiva muri gusa. Erega n'uyo mubiri ngo si uwawe, iyi mibiri yacu dufise ngo ni ingoro ya mpwemu yera. Bivuze ngo urukundo rw'Imana nyimba ruri muri wewe, ubwirizwa kumenya ko ubwawe uri uw'Imana, ubwirizwa kumenya ko n'ivyawe ari ivy'Imana. Ubwo rero Imana igihe yashatse kwikora kuco ishatse, reka kuzana impamvu wewe uri uw'Imana, garagaza urwo rukundo igihe cose Imana igukeneye. Abandi bantu nabo bariko baravuga ngo vyari vyiza ko nogira guca, ariko kubera iki vyari vyiza gukunda Imana, ariko nibanze nyihanganire muri zino ntege nke, nibanze nyihanganire muri ibi. Nagomba nakubwire ngo nyimba udashobora gusakirifya, nyimba udashobora guheba ibintu mpwemu yera, ibintu Imana iriko irakuza, ivyo bintu byarabaye ikigwamana mu buzima bwawe. Rero Imana iriko iraza kurestora ubuzima bwawe, kubwira ngo nyabuna niwitange wowe ubwawe, gira ikintu sacrifice, gira ibintu uhevye mu buzima bwawe, kugira Imana urukundo rwayo rubananye kubyagira mu mutima wawe. Haleluya. Ikindi nagomba kukubwira, urukundo rw'Imana ntirugira imipaka ku muntu uwo ari we wese. L'amour de Dieu, it's like unconditional love. Ni urukundo rutagira imipaka, ni urukundo ataco rufatiyeko, ni urukundo ijambo ry'Imana rivuga ngo kera nta bantu twarimo, nta muntu n'umwe nabo babishopu ubona uyu munsi, n'umukozi w'Imana wese ubona uyu munsi afise amavuta, yahamagawe afise ayo mavuta. Ayo mavuta yahawe ari uko yabanje guharirwa ivyaha. Nawo uyu munsi nimba uri umukristo uriko urakorera Imana, ugira ngo wahoze ukoga mugenzi. Urukundo rw'Imana rero rudusanga rukiri mu vyaha, rukadukurayo, rukatugira abantu bazima. Urukundo rw'Imana rufata umuntu adashoboye rukamushoboza. Urukundo rw'Imana rufata imborerwa rukamwoza ivyo vyaha byose n'ububorerwe n'akantu, rukamuha mikrofoni ngo tanga urubwiriza abantu bane. Urukundo rw'Imana rufata umuntu iyo ari mvundega agwaye bivunje yaramerewe nabi. Urukundo rw'Imana rufata abamaraya ibyaha byagize nabi, rukabakura muri ubwo bumaraya, rukabazana mu ngoro y'Imana, bagafata mikrofone bakaririmbira Imana. Urukundo rw'Imana wa muririmbyi we yavuze ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, ndetse ngo n'ikuzimu rushika. Bivuze ngo no mu bazimiye, no mu bari mu minwe ya Satani urwo rukundo rushikanye. Urukundo rw'Imana rugira imipaka. Urukundo rw'Imana nico gituma Imana ntiyigera ibuza izuba ngo reka kwaka, ngo kubera abantu mw'isi bariko barakora ibyaha izuba ryayo riguma ryaka. Imana ntiyigera ibuza imvura ngo reka kugwa kubera abantu ngo bariko barakora ibyaha. Urukundo rw'Imana ntirugira limite, ruri ku bantu bose. Nico nje kukubwira mugenzi, nimba witwa ngo uri umwana w'Imana, nimba witwa ngo uriko urakurikira Imana, urukundo rwawe reka kurugira limite. Yesu yavuze ngo mbega nimwakunda ababakunda muzoba muri n'imperake, abanyamahanga bo siko bagira. Uyu munsi nimba uri kuragirira ibyiza abantu musengana gusa, hanyuma abantu bakubwira mudasengana ntiwobafasha, aho uri kuribesha cyane. Uyu munsi nimba wibaza ngo
umuntu mudasenga hamwe ntiwomufasha, aho uri kuribesha cyane. Imana yaraje no kuba mizirima, Imana yaraje, ahubwo abo bantu twobereka urukundo rw'Imana butuma barushizaho gukizwa. Nigeze kumva ububeshi buvuga ngo umuntu ngo kugira umusengere arwaye indwara akira ngo nimpaka gabanze gukizwa. Yesu nta na hamwe yigeze abaza iryo jambo. Yesu yasengera umuntu wese amuganye, yaba umunyabyaha uwo ari we wese, ahubwo na cyane cyane Yesu yahiga abantu nk'abo. Uyu munsi abantu bitwa barukore, abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana, bashaka gufashanya abantu bo mu ishengero yabo. Benshi bakitwaza wa murongo uvuga ngo na cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Yego na cyane cyane, ariko urukundo rw'Imana, ikintu kizogaragaza kuri mu rukundo rw'Imana nigihe ufasha umuntu atari uko musengera hamwe, nigihe ufasha umuntu atari uko azogusubiza. Abantu benshi uyu munsi bafasha naka kubera afise ikintu runaka ariko aramuronderako. Abantu benshi uyu munsi reka ndamugirire, ndamushira aka kantu niyakabona ejo azompa promotion, reka ndamugirire kano kantu kugira niyakabona ejo azonsabira akazi kwa minisitiri, reka ndamugirire kano kantu kugira niyakabona. Abantu rero bariko barafashanya kubera ibintu baronderanako, ntibariko baragaragaza urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntirugira akagero, urukundo rw'Imana ntiruraba idini, urukundo rw'Imana ntiruraba ubwoko, urukundo rw'Imana ntiruraba intara uvukamo, urukundo rw'Imana ntirufatiye ku miryango, urukundo rw'Imana ntirugira umupaka. Rero nimwagira mbega ibyiza kuba bibagirira ngo muri n'impera ki imbere y'Imana. Hari inkuru uri kurasoma ijambo ry'Imana riri muri Luka igice c'10, uri kurasoma usoma amajambo y'umusamariya w'imbabazi. Ujya musamariya Yesu yari karavuga ngo umunsi umwe umuntu yavuye Yerusalemu agiye Yeriko, hanyuma ngateye mu nzira abasuma baramufata ngo baramukubita bamugira neza nabi ngo bamwambura n'ibyo yari afise byose. Amaze gushika aho hantu, hanyuma ngo bamusigara intere ari uwo gupfa. Aho kanya umuherezi mukuru aramanuka ngo aramuraba, aca iruhande arigira. Ntihaciye akanya Imana irunge ku wundi umurewi aramuraba, araca akarirenganira. Ariko nagomba nakubwira ikintu kimwe, haca haza umusamariya n'Abisirayeli nta nicyo bari bahurije. Uvuze umusamariya uri kuvuza umunyabyaha Gapina. Ariko aba bantu babiri nibo bantu bahagarara imbere y'abandi bavuga ngo barazi Imana, bavuga ngo Imana niyo yabo. Utari umurewi nyabona ntuzoja mu ijuru, utari umuherezi nta Mana uzi. Aba bantu bari bo citegererezo muri rubanda. Nkuko uyu munsi wewe uri umukizwa uri ngaho, ariko bariko bararaba ahantu baye, ni wowe muntu ubaho. Ntushaka kugira ibyiza n'abantu mudasengana, ntushaka kugira ibyiza n'abantu bataramenya Imana ngo bayitahure biciye muri wewe. Rero nagomba ndaguhamagarira kino kintu kimwe, reka ibiri mu mitima yacu abandi nabyo bigaragara hejuru ku mubiri. Nicyo Imana iduhamagarira mwene data, kwitwa umukizwa ariko turi kuragenderera gukiza abandi ntaco vyomara. Kwitwa umukizwa ariko aho uri kuraca abantu bariko barafata cyo ushobora gukiza ntaco bimaze imbere y'Imana. Uri kwizina gusa ntaco bimaze imbere y'Imana. Kwitwa umukizwa aho uratabuzima buriko buragaragara ntaco bimaze imbere y'Imana. Ikigaragaza ko uri umukizwa w'ukuri nuko urukundo rw'Imana ruvyagiye muri wewe, nuko urukundo rw'Imana ruko rurakiza abandi, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara ku bantu mudasangiye idini, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara mu bantu bakenye, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara mu mfuvyi n'abapfakazi, mu batamakazi, nuko urukundo rw'Imana ruko ruragaragara ku bantu atakintu na kimwe bazogusubiza. Nibwo urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nukuja hanze kubwira abandi Yesu, kubabwa. Urukundo rw'Imana nukubabara, nukwiruka urondera inyungu ku bandi kandi ataco bazogusubiza. Haleluya. Nico kintu nagomba nakubwira. Ngomba ndangirize ku kindi ca gatatu bivuga ngo nta kintu na kimwe gishobora kuba imvo yotuma urukundo rw'Imana ruhera mu buzima bwacu. Urukundo rw'Imana ruhera mu buzima bwacu. Abantu benshi hari aho hageze bahuye n'ikibazo runaka, wagira ngo jinga ibindi byose navyihanganira, ngo ariko ngaha ngo yanga, ariko ngo ngaha ngo suko. Uteye ahantu kagira ibintu bimwe uvuga ngo ngaha ngo suko, oya nukuri nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe. Reka dusome iryo jambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere igice ca 13. Mwene data reka dusangira ayo majambo wumve. Abikorinto ba mbere igice ca 13 guhera ku murongo wa mbere bivuga ngo ingabire iruta izindi n'urukundo. Nubwo woba uvugishwa ariko utagira urukundo muri wewe byose n'ubusa.
nubwo wowe ukoreshwa ibitangaza ariko utagira urukundo ku bandi bantu, byose n'ubusa. Nubwo wowe uririmba ukamanura ijuru ariko utagira urukundo rw'Imana muri wewe, byose n'ubusa. Nubwo wowe ushoboye gukoropa mu ishengero, nubwo wowe ushoboye ibiki n'ibiki ariko utagira urukundo rw'Imana muri wewe, ibyo bintu byose byaba bibaye ubusa. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasamba. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi ariko ntagira urukundo, noba ndi ubusa. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko ntagira urukundo, ntaco vyomarira. Abantu benshi mu mwicengero baratanga ibintu, bagatanga amafaranga menshi, bagatanga ibigira 10 kugira ngo bakundwe n'abapasitori, kandi kugira ngo baze bahezagire nabo baba abapasitori. Nagomba nakubwira ngo nubwo notanga umubiri wanje ugaturirwa, nubwo notanga ibyanje byose ariko ntagira urukundo muri jewe, ivyo bintu byose vyoba bibaye ubusa. Nubwo notanga ibimeze gute kugira ngo bansengere mbe naka mu gikorwa c'Imana ariko ntagira urukundo, ivyo bintu byose vyoba ari ubusa. Urukundo rurihangana. Umuntu nakubwira ngo ni umwana w'Imana, umuntu nakubwira ngo urukundo rw'Imana ruri muri we ariko adashobora kukwihanganira igihe cyose umukoshereje, uyo muntu aribesha, arakubesha rwose. Urukundo rw'Imana ruri muri we. Rugira neza, urukundo rw'Imana rugira neza. Urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Urukundo rw'Imana ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Niba warafashije umuntu reka kuvyihaya. Urukundo rw'Imana ntigwihayagiza, urukundo rw'Imana ntigwirata, ntigwirarira. Niba wari umuntu wafashije ikintu reka kugenda uravyamamaza hirya no hino, ngo yatambona ngo bagenda gusa, yatambona ntabateye hajya. Nagomba nakubwire urukundo rw'Imana ntigwihayagiza, urukundo rw'Imana ntigwishira hejuru. Niba waramugiriye neza uzobihemberwa n'Imana, reka kugenda uravyamamaza, reka kugenda urabibwira abantu hirya no hino ngo waramfashije, ngo waramufashije. Uwo wafashije nawe uzobihemberwa n'Imana, impera ni iwawe. Wewe yarafashijwe gusa ariko we ni uzohembwa n'Imana. Haleluya. Ntirukora ibiteye isoni. Urukundo rw'Imana ntirukora ibiteye isoni. Nagomba nakubwire nyimba uri umwigeme, nyimba uri umukobwa, nyimba uri umuhungu, ubwira uwo muntu ngo kubera mukundanye mwirirwa mu busambanyi, mwirirwa muri biriya, umuntu akubwira ngo urukundo rw'Imana rumuriwe ariko akakubwira ngo urwo rukundo ariko arakubwira ntabwo ari urukundo rw'Imana, ni urukundo rw'ibiteye isoni, ni urukundo rundi, ntabwo ari urukundo rw'Imana. Nayandi maronka arondera. Nyimba uyo muntu akubwira ngo afise urukundo rw'Imana, muri kwishuri cyane muri muhira, uwo muntu akubwira ngo ngagukunda urukundo rw'Imana ariko urwo rukundo rukagukwegera mu byaha, ntabwo ari urukundo rw'Imana, ni urundi rukundo. Urukundo rw'Imana rufatiye ku byaha, urukundo rw'Imana rufatiye ku biteye isoni. Urukundo rw'Imana rufatiye kugira neza, rufatiye kubugwa neza, rufatiye guha ubuzima ku batamufise, rufatiye gufasha abandi. Nibwo urukundo rw'Imana. Ntabwo urukundo rw'Imana rukora ibiteye isoni. Uwo muntu ariko arakubesha, uwo muntu ariko arakujana muri gihenomu. Ngo ntirunezerezwa ukugabitanya kw'abandi ariko runezerwa n'ukuri. Urukundo ntaho rushira, urukundo ntaho rushira. Nagomba nakubwira ngo urukundo rw'Imana ntirurangira, ntaho rushira. Umuntu akubwira ngo aragukunda urukundo, umuntu akubwira ngo aragukunda ariko ejo ukumva yabihagaritse. Urukundo yagukunda ntabwo rwari urukundo rw'Imana. Akubwira ngo kubera ibintu wangiriye ngo ibyanje nawe ngo birahagaze, ntabwo rwari urukundo. Yarayandi maronka ariko ararondera, ahubwo ibyo ariko ararondera ntiyashoboye kubironka kuri wewe. Nagomba nakubwire ngo nimba umuntu mukunda urukundo rw'Imana, nimba uyu munsi tuvuga ngo turakunda Imana, ntaco tuma ndayiva inyuma. Jewe ndatangazwa n'umuntu uyu munsi ukumva ngo ariko arakurikira Yesu Kristo, ejo ngo yabonye umugabo ngo w'umushengo kubera afise amamodoka, ejo ukumva ngo yamukurikiye. Nagomba nakubwire ngo uri kuribesha, wari kuribesha rwose, ntabwo rwari urukundo rw'Imana rwari muri wewe. Uyu munsi abakobwa biriko
birabacanga, inkumi biriko birabacanga, ukumva ngo yarose umugabo asenga Buda, asenga ibi bidafise umutwe n'amaguru, ariko ugasanga uyo muntu ariko aribesha gose, uwo muntu ugasanga yamukurikiye kandi kumva uyu munsi ngo yavuye inyuma mu vy'Imana yagiye muri biriya. Ntabwo rwari urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntabwo rwihanganira byose. Urukundo rw'Imana ntabwo runanirwa. Urukundo rw'Imana rwihanganira ubukene. Urukundo rw'Imana rwihanganira inzigo. Urukundo rw'Imana rwihanganira amakuba yariyo yose. Nigo rukundo rw'Imana. Umuntu akubwira ngo aragukunda adashobora kukwihanganira, uyo muntu arabesha urukundo rw'Imana ruri muri we. Urukundo rw'Imana igihe goba guzuye muri twebwe turashobora kwihanganira abatugiriye nabi. Urukundo rw'Imana igihe goba guzuye muri twebwe abantu badukomerekeje turashobora kubaharira. Urukundo rw'Imana igihe goba ruri muri twebwe ndetse n'abatwiciye abacu turashobora kubaharira. Urukundo rw'Imana igihe goba ruri muri twebwe nta nzigo y'akazikira twogendana. Urukundo rw'Imana igihe goba ruri muri twebwe turashobora guharira umuntu wese tutitayeho ku gikomere yatugiriye, kuko Mpemu Yera niwe yomora imitima yacu. Mpemu Yera niwe atanga umunezero. Mpemu Yera niwe arestora ubuzima bwacu. Twoshobora guharira abandi rero, twoshobora gutanga imbabazi igihe urukundo rw'Imana ariko goba ruri muri twebwe. Uyu munsi abantu baravuga iyo bari imbere y'ishengero bavuga ngo mbega urukundo rw'Imana ngo bwogereranywa n'iki, bakarimba ngo buzuye urukundo rw'Imana, ariko mu kanya gatonya akavuga ngo naka sinzopfa ndamuhariye, ngo naka ngo nzorinda mpfa, ngo bashira kw'igisinde ngo ntamuhariye. Ubwo ntabwo rwari urukundo rw'Imana. Mwene data uri kuyibesha, urukundo rw'Imana ruri muri wewe. Yakobo yavuze neza ngo wanka mwene se wundi n'umwicanyi. Igihe rero hari umuntu runaka wase kubabarira, reka nta rukundo rw'Imana ruri muri wewe, subirana n'urukundo rw'Imana mwene data. Raba icekinge, isuzume, uraba uri kuratakarira, uraba biriko birakunanira, usubire ku rukundo, usubire ku rukundo nyarukundo, usubire ku rukundo nyarukundo. Imana ibahezagire cyane mwebwe mwariko murumviza amajambo y'Imana. Imana ihezagire abantu bariko baramfasha gukwiragiza ubutumwa bwiza hirya no hino. Imana ibagirire neza. Igisibo canje nico canyu. Impera ndiko ndaronka niyo muzoronka. Kwiragiza ubutumwa bwiza hirya no hino. Partage ijambo ry'Imana ku bandi no bashobore kuryumviriza. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Imana ibagirire neza. Imana yumva gusenga kwanyu. Imana yumva kwinginga kwanyu. Imana ndabo mwete mufise wo kuyitunganira. Imana ibafata ukuboko. Imana ibarongorere mu byo kugororoka. Imana ibafata ukuboko ibashize kugororoka no gutungana. Yesu yavuze ngo mwitwarike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, nayo ibindi ngo bizoza nk'inyongera. Imana rero ibarongorere ku byo gutungana no kugororoka, kandi Yesu Kristo yavuze ngo nijewe mwungere w'ukuri, intamba zanje ndazizi nazo zikamenya. Yesu niwe mwungere w'ukuri, ngo yokurongora neza. Hisemo kurongorwa na mwami Yesu Kristo. Iyo tuvuze umwami Yesu Kristo tuba tuvuze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yamyeho kandi yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo niwe jambo rero Yesu Kristo. Mu majambo make Yesu Kristo niwe jambo. Fata ijambo ry'Imana rikurongore, fata Bibiliya ikurongore, fata umwanya wo gusenga, tuze tuhurire mu ijuru mwene data. Urakoze cyane. Imana iguhezagire kandi kugirire neza. Murakoze gose, ndabashimiye. Bye.